Numvise novuga gato mfatiye kuri ibi Pasiteri Jean aheje kuvuga ibi vy'aba diaspora kuko nivyo biharaho nivyo bihari kandi nivyo vyuzuye mu mitwe yanyu. Jewe Pasiteri aza kundondera yaraje arandondera arambwira yuko ankunda, ariko kubera ingene twabanye nyene dusenga aho hantu imuhira mu kidengeri, aba bose nababona yuko ari basaza banje. Aje rero aje kumbwira ati ndagukunda, nshaka yuko tubana, kuko wewe yaje apresiza avuga icyo Imana yamubariye. Umva Imana yari yaciye kuri we, yari yabariye we, je ntiyari bwambwire. Je mu kumwishura nca ndamubwira nti oya nibikunda, wowe uri musaza wanje kandi ivyo bintu bizopfa bibaye. Entreta mu nyuma ega ibi vy'aba diaspora ntibitanguye ubu, byatanguye kera. Mu mutwe wanje je nari nzi yuko nzotwagwa n'umuntu wo hanze. Turafise abakobwa twama dufise ama illusion n'ivyo dushaka. Nshaka umugabo ameze gutya, nshaka umugabo muremure, nshaka umugabo asuku yize afise ibi. Hama araza arambarira, wari ufise umuhunga kurondera nka babiri, nzana mwunganira ndabizi. Arafise abahungu bo hanze bamushaka, umwe wo muri Sweden n'undi wo muri Australia. Aje kumbarira, umva nta umuravye nta wabona yuko ntaciza covi Nazareth, kuko nkuko yama yabivuze twaheza gusenga bagafungura muhira, nibara bafise aho bafungura, ukabona yuko nta kintu na kimwe, nta imbere ukabona yuko hugaye, sivyo? Ukabona yuko ata kintu na kimwe mushobora gushikako, ariko ivyo turabisha amaso y'umubiri. Amen. Ivyo tuba turiko turarabisha amaso y'umubiri nkuko Pasiteri Jean yari karabivuga. Ugasanga uyu munsi arashobora kuba ameze gutyo, ariko ejo ibintu bizohinduka. Igihe yaza kubimbarira rero, je nari mfise abo bandi bo hanze, aba diaspora. Muravyumva namwe. Rero ukacuraba uwundi aje kubwira, unaona ntaho muzova, ntaho muriko muraja, ukabona ni ibintu vy'imicoko. Ni ibintu vy'imicoko, nta kintu kimwe ashobora kuguha, sivyo? Tuvugana ukuri, sivyo? Ukabona yuko icyo ushaka naco ashaka kuguha. Ariko kandi je sinari nshushe cyane. Je barabizi, je nari ntekanye, n'abahungu barantinya. No kubona aza kunyubahuka, naravuze ni yanyubahutse. Umuntu anyubahutse akaza kumbwira, navuga nti igitinyiro camvuyeko, habaye iki? Kuko je narihagararako, sinavuga, nakurabisha amaso wowe wenyene ukitora ikosa. Rero aho hantu mu kidengeri aba bose niho bari abakozi b'Imana, barantinya gushobora kuza kunganiriza honyene kundamutsa, ni Yesu ashimwe, bikaba birahereye ngaho. Aje rero kubimbwira, ndavuga nti uyu aje kuntakariza umwanya. Aho rero mfise amatelefone y'abantu bo hanze bakeneye no kundonderera ayo amaviza ngo ngende. Murazi ubuzima, ni twari dufite ubuzima bwiza, ubona yuko kazoza kawe kazova hiyo nyene hiyo mu ma illusion, nivyo umuntu yibwira. Hama rero aje kubimbwira, yaje kumbarira kwa nkunda, yakubise imyaka 2 namaze kumwirukana, namubwiye ko bidashoboka. Ariko ngusubiza inyuma gatoya, kuko tuko turagira depo ku mavuta waranyemera, narimbuza amahera gusa. Ego yari umukozi w'Imana. Vuga aho watebe, aguze urasimba dossier, vuga kameme ikintu wemera. Sawa. Hama oya mu kuvuga ubutumwa, yaravuga ubutumwa, ukabona yuko ari umuntu arondera Imana, akunda Imana, afise ishaka y'igikorwa c'Imana. Kandi aho hantu twarerewe
baravuga mama akatubwira akabwira umwe wese akamubwira ati wowe uzovamwo iki, Imana inyeretse iki, aho nyene twese tukavyumva. Ariko kubera yuko tuba dufise ibindi vyumviro, ivyo vyo kumbwira ati Imana ngo Imana izobikora, ntavyo nariko ndabona je, nariko ndibonera kuja hanze. Hama uwo aza kuza ashaka kunduhisha, sinumva yuko nshobora kumuha umwanya. Amen. Ndazi yuko hari umukobwa nshaka gufasha. Biragenda uko dukubita imyaka 2. Muri iyo myaka 2 nukuri ntiyasubiye kuza kungora aguma babandi baza kugusera oya, kubera yuko yari sure nuko Imana ari we yabimubwiye. Je urumva amaso yanje yari hanze muri Australia, nari mfise choix multiple, naba mfise nshaka kuja muri Australia, noja muri Australia cyangwa muri Sweden, hose nari mfise abantu bandondera. Uyu nawe ari ngaha ntacagira nta kintu na kimwe, nta shusho yo gukundwa yari ihari. Hama uko iminsi igenda, uko imyaka igenda, dusengana, umwe uwo hanze umwe birapfa biravaho, hasigara umwe. Uwo umwe rero yari umwana w'umugenzi wa mama, umva hariho contact, baravugana barasenganye na mama, umva wasanga kenshi bariko baraganira ugasanga nivyo biramye bikomeye, sivyo muravyumva. Hama muri urwo rugendo rero rw'imyaka 2 gusenga ni vyiza, mu gusenga Imana ikanyereka yuko bajya bo hanze atari bo, ariko nkinangira nkaguma afashe nkavuga noya jewe ntegereza kuja hanze, uko bigenda kose ntegereza kuja hanze. Ariko Imana ikanyereka yuko ivyo ndiko ndibwira atari ivyo, kandundura rero ya vyose kugira rero nze kubimubarira. Nawe ndabimubwiye vuba ntavyo yarazi, nta mezi 3 ntavyo yarazi, abimbwiye mu muduga tuvuye mu Rwanda. Yari banga ryanje ingene yanyemeye jemera ukarira, yaririye kugira podium ambwira ko ndumugabo wiwe, muga ntiyambwira ikimuzanye. Umva hari ubushobozi uwo mwanya, muravyumva na umva hezi iyo myaka 2 ndaza kubigarukaho gato. Umva yuko twamaze imyaka 2 we ariko nta kintu na kimwe, kubera wewe yari sure, ariko je nariko ndarondeza. Ariko kandi Imana ikambwira ikanyereka yuko ivyo ndimwo atari ivyo. Hama ndiwago ndota jewe nubwo tacu nari mfise rega Imana arabizi, yarandota umusa duhate mwanyaje, yarandota ariko yavyuka akavuga ati kwa jina la Yesu. Nashobora kumurota ariko nkabikasa nkabikupa, nkavuga ni sivyo, ni kubera nyene twamana tubona iminsi yose mu kidengere muhira, mu kidengere twasenga iminsi yose guhera lundi gushika dimanche gushika yindi dimanche gutyo, guhera janvier gushika décembre niko twasenga imyaka 8. Ibaze rero wewe yararongoye yarapanga abantu bavuga ubutumwa, akaba ari umuvuga ubutumwa nawe nyene. Je rero Imana ikamunyereka avuga no ya niko yatwamana, kandi nzi yuko ivyo bintu yabimbwiye nkaguma ndabikupa. Ariko rero mu gusenga ndiko ndasenga nkumva yuko bigiye byo hanze biriko biramvamo. Burya igihe cyose wihaye Imana irafise ingene ikwiyigishiriza yonyene ukwiwe utabizi. Wowe urashobora kuba hari ibintu ubukeneye ushaka wumva yuko ushize ku mutima, ariko papa atabishaka, wamwihaye irabigukuramo bukebuke, yonyene irabigukuramo. Nkaza ndumva sinkishaka ko tuvugana n'ujya muntu wo hanze, numva yuko muri jewe bitagipasa, ariko nkaba nshaka kuja hanze. Ariko turiko turavugana nkumva turiko turahuza, nkumva yuko ari umuntu ariko arandemera ukuntu. Hama igihe kimwe rero kugira nshike aho nashaka kuvuga, igihe kimwe rero ndota nagize mariage n'uwo muntu wo hanze. Hama turagira mariage, ndabona yuko tutari ngaha
aha mu Burundi mbona yuko turi ahantu hanze mu bazungu nca mbona nari mfise umwana umwe mu ndoto hama ndi mwibarabara ndiko ndarengana meze nabi ndiko ndatambuka n'amaguru mbona yuko ntari mu buzima bwiza mbona nyene ko ndi mu bihe birushe urugo ruruhishije ibintu mwe nivyo hama nca mbona pastor araje aza aje mu modoka acaraza arahagarara iruhande yanje umva twari tumaze igihe kinini imyaka myinshi tutabonanye mu ndoto nivyo nabona twari tumaze igihe kinini urumva naragiye muri ivyo nyene vy'iwanje tubonanye rero arahagarara arambwira ati n'amahoro ni uraho meze neza urumva umuntu nyene mwari mumaze imyaka mutabonanye nca ntangura kumubwira ndamubwira ibibazo mfise mu rugo nca nsanga natangiye kumubwira mu kumubwira nca nsanga ndiko ndarira mu kurira arahagarara arava mu modoka arambwira ati none uri kurizwa niki ko ari byo washatse ko ari byo wakunze wenda mubona ameze neza subiramo amen wenda mubona ameze neza je ndiko ndarira aca arambwira ati nivyo washatse nivyo wakunze urumva yuko donc ni ya shusho nariko ndabona wa mu diaspora nabona yuko ari bwo buzima bwiza ariho hari gutera imbere hariho hari ubuzima bwiza bw'iwanje nca nsanga sivyo mu bisanzwe niko muri iyo nzozi nabonye cyambona wa wundi nabona yuko uyu munsi bitameze neza kumbe ejo birashobora kugenda neza amen cyamva muri iyo nzozi mfise ubwoba njugumira sinzi naragize ubwoba burenze ntihaheze iminsi ibiri navuze ni antuka ibi bintu si jewe ivyo nagiye ndirengagiza vyose oya ubu ndabikuye mu mutwe wanje ubu rero ibi nivyo kuko numvise yuko icyo kintu mvuyemwo muri jewe hari ukuntu urota ikintu kumva ni ikintu kiri real ni ikintu wabayemwo ndumva yuko ari cyo nabayemwo mvanayo rero ubwo bwoba bwansunitse kumurondera umva rero ubwo inyuma y'imyaka ibiri mubaze rero telefone igere yari imeze tutavugana atakintu na kimwe no mu kidengeri baravyiyumvira ariko bidahari twe babiri tubizinanyemo ko atakintu na kimwe namubwiye yuko bitazopfa bibaye nari namubwiye yuko bitazopfa bibaye ko bitazoshoboka niko namubariye mu kumusezera tuzoze turitonda abakobwa no kwitonda cyane mu rugendo uyu munsi urashaka kubona yuko ibintu bitameze neza ariko ejo ugasanga uri kurisubiramo mu byo wavuze amen cyambona rero ameze neza ngira rero ishaka ryo kumurondera ndiyumvira rero muyumvira ahantu narindi umuntu nirukanye ndiyumvira ingene rero ndamurondera ariko rero mu kumwirukana ntitwasubiye sinamututse cyangwa ingire gute oya namubwiye yuko gusa bitazopfa bibaye nta birebire gusa twarahurira gusa ndamurondera kugira ndabimubwire atarahavuga abantu reka ntunganire gatoya mu bisanzwe kugira vyumvikane neza umunsi je ndayimubwiriye kuri école française musi y'igiti twari tuvuye gusenga hari igicaniro cy'aba women today basengera inyuma ya stade nije nayo nigishije naje mu gatondo ndabivuze kugira ngo mwumve yuko ubuzima busenga butatatonesha ntibutatona ubuzima busenga buba buri siri uri kuravyumva iyo uri umuntu usenga nturondeza ndavyibuka ko ico gitondo naraye ndasenga ijoro na muri chambrette itagira idirisha itagira costa takintu nakimwe ifise kamatera hasi mugabo ndiko ndasenga kumi z'ijoro Imana irambwira neza voix audible ko narayumva ijwi rirambwira ngo uyu munsi umenyeshe Lydia yuko uri umugabo wiwe kugira yirinde abandi boza kumutakariza umwanya umumenyeshe ko
uri umugabo wiwe. Wewe imagine singira n'atanu nta n'ikizigizi kigaragaza ko nokora mariage. Mu kumuganiza mugabo ko narifise ubwenge bw'Imana nuzuye n'amasengesho n'ubwiza bw'Imana kubera kurondera mu nyonga, uca usanga ufise igikuriro n'uburyo witwara. Je ndavyibuka umunsi ndayimuganiriza namubwiye nti je sinkeneye mariage kuri wewe, nje kubikubwira kugira ngo wige, yiga muri university mu wa kabiri. Ndamubwira nti ndashaka wirinde ntihagire umuhungu n'umwe azo kuganiriza harya kuri university, ni jewe mugabo wawe. Urumva ingene namuganirije ni ibintu menga nyene urumva umugabo wawe arakanguka kanura amaso. Ndamubwira nti yego, kandi jewe sinje mu masantima Lydia. Ndayimubwira nti je si santima zinzanye, je Imana niyo yambwiye. Kandi urabizi yuko mu bintu nigisha narakasa cyane ibintu byo kuvuga ngo Imana yavuze. Nari mu bavuga butumwa babikasa muga kubera conviction no kumenya neza ko ariyo yavuganye nanje, kuko urugendo rwanje rwagendanye n'iyijwi kugeza uyu munsi. Ndabimubwira hamaca namubwira ati kandi jewe ntibikuvune, bandanya wige uheze, ntidukora mariage umwaka ukurikira si ibiri, turorera igihe cy'Imana kigeze kizoba. Arangiza arandaba ngo Oli ndamubwira nti bitugana. Arambwira ngo weye, ndamubwira nti nimefani. Ndamubwira nti je nagize iki? Je ndakubwiye ivyo Imana yambwiye uko mfata kose, mugaba ko bakari kariyo ko yaratinyitse cyane ako bakariyo. Ndamubwira nti je ndakubwiye ivyo Imana imbwiye, ibindi navyo reka kubigira ibintu birebira. Carambwira ati weye kaka yangu ko arunama. Nikamwambia mimi sio kaka yako, juna mama yako ni dada yangu. Tayo turavuga igiswahili. Ndamwambia mu Yesu na mama yako ni dada yangu, lakini uyu muda sio abu dada na kaka, jewe nje ukubwira ibintu byejo. Arambwira tumviriza Olivier aca hindura isura. Oni ngena afisa amaso manini, cara yakanura caranda gutyo. Carambwira ati ndaba ndakubwira ikintu. Aca arambwira ngo tosha mu kico yako. Ti ndabaye cyane ngene ushobora kuvangirwa. Ndamwumviriza nanje ca ndayugara yiwanje, kuko nanje yo wankoza ahantu ca nugara ukuntu ca ndamuraba ndayugaye gutyo. Arambwira ngo kura mu mutwe wawe, ntibizopfa bibaye, sinzopfa mbaye umugore wawe, tibikureyo ivyo wavangiwe. Numva muravyumva naye nk'umukozi w'Imana yamuhagaze imbere imyaka n'imyaka, anzi nk'igikoresho cy'Imana cy'icubahiro cihagazeko. Impuzu zari zimvuyeko mugabo kubera gusenga. Ndavuga nti simviramo nkaho vrema. Ca ndamubwira ati nawe ndaba rero wahejeje, ndaba mu maso nawe. Ndavuga nti umvirize, je sinavangiwe ko sinigeze mvangirwa, kandi bimpore utekane, genda wigutekane. Ico nabwiwe nakikubwiye, kandi ngenda kubwira ikintu. Abona abandi bahungu baramenyereye kuguma baza bagaruka kuza kwishuza ngo uravyibuka ngo waravyumvise. Ngenda kubwire ko ntazopfa nanje subiye kugaruka mu maso yawe, kuko bwirira ijambo wewe ni uzogaruka. Nimba ari Imana, wewe ni uzozi wanje kumbwira. Cha dukubita deza muri iyo deza nabizi twasenga iminsi yose, twasengera hamwe muri Vivante, muriko muravyumva. Nilikuwa Bwana sifiwe naciye mbaseriye. Urumva mugabo rero jewe taratreta, je sinamukunda urukundo ko yombera umugore, namukunda urukundo w'ikigongwe. Kubera intaha bari ngaha mwarayumvise, mama we yaramaze kumbwira intaha. Namukunda nk'umuntu mfitiye impuhwe, namba namuhanuye ndamubwira ingene yitwara, ndamubwira ingene azonezereza mama wiwe, ntabizi ko ndi umugabo wiwe. Uravyumva, nkumva ndagafitiye impuhwe, agakobwa kasigaye ari kamwe, abandi barapfuye, nkumva nizo mpuhwe ndamufitiye. Mugangira ndababwire igituma iki kintu avuze mwo gitinya, ikico kuvuga ngo we ngo ntiwopfubaye wiwanje, nugutinya. Niho natahuriye yuko urukundo rwo kubakana ni papa rutibura muri wewe, kandi yarutibuyeyo ntugwikura. Ararutibura ugakunda umuntu wahora wanka, ukamukunda ku buryo no wumva no musi y'ibirenge wo muri gata atambaye ibirato. Muriko muranyumva ivyo ndiko ndabwira. Urukundo ruremereye rumwe uvuga ati kuko jewe kugira ngo ndavyemera Imana imaze kubimbwira, narahaririye ndakasa ndirukanye.
hacindwi zibiri ibiri arutibuyeyo sinasubira kandi kumubona nka Lydia petite sœur wanje Lydia afitiye impuhwe ko namubwiye nti je ndi musaza wawe nzogusengera nzoguhanura naramuhanura kenshi imaze kurutiburayo bene data ntimuze mwihute rwaciye ruba rwinshi amareca nabwira Imana ati bana ibintu biriko birampertiriba cyane nagiye ndababwire ko nanavunitse tumaze gusezerana kugira ngo nihute ntidutebe ntaye n'indende naravunitse dusezeranye naciye ngenda mu masengesho ya 21 jours kugira mvemwo ndiko ndashwana n'Imana ndayibwira n'Imana uranshuka hama bakankurisa no kuri bakanyirukana kuri urambwira mvuga ibintu ni wewe wavuze cyangwa ni satani yigize umarayika w'umuco kandi ari umwijima umva mvuga ibintu ndabana Imana rero kugira ngo nemere ko vy'ukuri ivyo yambwiye atari ivyo ngeneye yuko umunkuramo amvemo mve muri aya masengesho yamaze kumvamo ndayavamwo sanga ntiyamvuyemwo mugabo yamaze gustabiliza urukundo ruri stable ruratekanye naho Imana yahanyigishirije ikintu gikomeye iyo hataragera kumushikana mu rugo iyo biri mu bugombe bw'Imana ibaha urukundo rwo kubahana ruri stable muracumva ico kintu babwiye ku buryo wumva umutinya ku buryo wumva utoshobora gukora ikintu kirenze kuri we utegereje wa munsi kanaka uri kuravyumva Imana yategekanije ngira ndababwire yuko twakubise izo deza jewe numva biri normal kuko narumva ko bishobora kumbuza gusenga bishobora kumbuza kurondera mu nyonga z'Imana ariko Imana irabimfashamo muri ayo masengesho ndatekana après deza iyo deza rero iheze Imana imweretse ivyo nabandanye habaye iki Imana imaze kunyereka ivyo nca ndiga rero umugambi wo kumuyegera kuko umva imyaka ibiri ibintu biba vyamaze no kuva mu mutwe w'umuntu je rero niho bikingwa mu mutwe mu mutima niho bigishika mu mutima rero urashusha nca ndavuga none urya muntu nirukanye no muyegera gute ngo ndabimubwire ariko nyene nkumva muri jewe yuko ntegerezwa kubimubwira ndamwandikira message nitwari bwagira ya WhatsApp bwa telefone butoyi ndamubwira ko ndamukeneye aca arambwira ati ntabwo ndi disponible ndafise igikorwa nza gukora ariko ndaza kuraba umwanya bidakunze tuzobona nejo ndamubwira no yaha birihuta cyane gerageza ndonderera umwanya tubona narikanga ngaca nihagara nkamubwira ati none ntushobora kubimbwira kuri telefone ngura amayinite ubimbwire ko nari namaze gushishwa yagiye kundondera haciye 4 jours narabimubwiye nawe haciye 4 jours namaze kuvuga nka jewe Olivier yuko uyu unyatariwe nibeshe imagine je ndavivuyemwo namaze kubivamo we waciye aza après 4 jours uregura vyumva nico gituma Imana je yanshizemo uwo muriro wo kurumva yuko wewe yari yamaze kubivamo yashizemo rero uwo muriro kugira je ndamurondere hakiri kare ndamubwira ni kora ibishoboka byose tubonane ngo Jeff none tubonanira he nta bintu vy'amaresitora nta bintu vy'amaresitora ko nta mafaranga yarahari niwe yasorora ariko mubwira ngo duhure muri resitora ya reka duhure kuri eglise yambwiye kuri eglise mu isanzwe yabimbwiye kugira ngo anyumvishe ko iyo program ikomeye kuko naramwumvishije kuri message kuri telefone ko nacenda muhamagara ndamwumvisha ko ntahari numva shishe urumva nari namaze kumwikura numva ntamushaka numva ndababajwe n'umuntu nari maze igihe nkunda nabwiye yanyirukanye numva simushaka numva yaravuga nka kasa cyane mubwira ati kuri eglise ati kuri eglise yacu gukora ikintu nushaka ntavyo mumbwira ati ndakwinginze ori ngirira ubuntu unze ndamubwira nti okay tuhahurire 17h rero kiragera 17h kiragera tuca tuhurira kuri eglise turamukanije ntavyo avuga turamukanije twaramukanije bwana sufiwe jewe nyene nshishwe hama kugira nyumvishe yuko rero ntegeza gutira attention cha ndamubwira nti twicare he
ngo yango dutore plastike zibiri ngo tugende hariya kuri podium ku gicaniro abariho twicara ndamubaza hariya nyene pasiteri ahagarara ati hariya niyo nkeneye ko twicara tuhageze rero turicara guku nyene turarabana atangura kurira arihanagura ndamubwira ati nibiki kunteye ubwoba ararira hejeje carambwira ngo ndabivuge meje kurira nta byinshi nari mfise byo kumubwira nta byari bihari narahejeje kurira ndumva yuko ni décharge muri jewe ndumva yuko nduhutse ca ndamubwira nti ndemeye vya bintu nivyo niryo jambo ryonyene namubariye ni mumbaze rero acarihagararako ntiyanyeretse yuko ibi biravyo kwihagararako mw'abakobwa yarasubijemo nka kabiri ngo sa uvuze ngo iki ninje kukubwira yuko vya bintu ari byo ibiki ca ndamubaza nibiki kutambwira neza urumva kandi navyumvise aca arambwira ngo umviriza ndabwira tuya ati uri nturi kurashaka kunyumva ico ndiko ndakubwira ndamubwira ntoyambwira nibiki ko ntavyumva vya bindi vy'ibiki shaka kumwereka ati nta vya bindi bijyana aca arambwira ati nibijya wambwiye kuri umugabo wanje urumva nanje ndumufasha wawe Imana yateguye ku buzima bwawe tisa ati nivyo nyene nta kigira ati kandi ndakwemere uranyemere uri umufasha wanje ati cyane ati nivyo te cyane ni sawa cyava ku ntebe ndamubwira ntifuka amadusenge oro ndamufata amaboko turasenga umwanya muto nasenga iki akamwemwe kandi ubushobozi bwahereye munsi y'ibirenge urumva aho twatanga tugira imishengero muri eglise yarifashe ndabaserie gusenga umwe wese yagiye ukwiwe hama turasohoka hari hageze amasaha yo kuja gusenga mu kidengeri 18h nka 30 gutyo kubera yarabizi ko negerezwa guca ku kidengeri nahandi ubuzima bwacu bwari muhira ku kidengeri sinasiba kiretse nafashe urugendo dushitse kwibarabara nyine kuri vivanta kwibarabara aho twomanukanye ca ndamubwira nti tinciye muhira gato kandi arambwira ati ko amasaha yageze none amasaha yamaze kugera ati ndamubwira ati oya ti naco daje ubunyene cyane manukane witi tingira ndabe ibintu abivuze bitafatikanye ruduru abaramanutse ati we manuka kunyene turandikore kuri witi ntiyumva ivyo iryo umviriza rekageza ni muje hiyo oya muzobigeramwe nibamara kumvukura nk'umukunzi wawe uzovyumva tuvyumva twese ariko jewe sinzi ibintu vyabaye sinavyumva ubuzima buca buhinduka naduze numva ndi president de la republique numva ari je ntwaye abanyagihugu bose ntambuka gute rero naciye mpindura ingendo ntambuka gutyo nitwo twirurago ngeze kubera umunezero ale tugeze gaho turahejeje Imana bahezagira cyo dutangura urugendo rero rwa fiançailles ariko rero kubera twara abakozi b'Imana nawe yari umukozi w'Imana twategereza kwitwara neza aho rero hadusaba yuko tugira ubwenge kuko deja twari muri groupe y'abajene benshi kandi igihe nicari bwagere cyuko tubana kuko nta urugendo rwari rurerure imbere yacu urugendo rwari rurerure tuca turiha rero ama principe yo kugenderako aho rero ntitwabivuganye uwo munsi byahereye aho ariko rero tuza turavugana rero urugendo ngene tutegereza kugenda twagize fiançailles y'imyaka 5 sindabifurije ariko hari gituma kuri twebwe kica ari impamvu papa kubera jewe surtout papa ari karashaka kunyigisha
ibyo nshobora kubafashisha mwebwe ingene biba bimeze. Nta numwe twovyifuriza ko yogira fiança y'imyaka 5. Twebwe twabishobojwe n'ukuntu papa yarafise cyari karatwigisha. Imana yashatse kutwigisha ngene twoba determine kuco tuvuganyeko. Kuko uyu nyene narabimubwira nije na mwantrainer narumva je naramuruta spirituellement, naramuyobora, uravyumva. Nije nari umukozi w'Imana bigaragara ko navuga ubutumwa nubwo nawe yari umukozi w'Imana mu baririmbyi mu kutuvugiriza ingoma, ariko jewe nije nategeza kumubera icete gisomeka nk'umuntu nahamagawe. Je naramutraininga nkamutegura nkamubwira ntumviriza ndakubwire nta mikino tuzoganira, nta bintu vy'imibonano, ntaki kuri telefone, kubera urabize abakobwa burya nasanze umuhungu ari fort n'umukobwa cyaba forte, mugabo uyu muhungu ari faible uyu waca hwera. Mwebwe niko mumeze, muri mbombovu cyane. Sasa arafise ukuntu kubera nawe wene nibwo bwa mbere yari experience yiwe ya mbere. Nta muntu barigera bakundana, ntazi isi, ntigeze akina n'isi, n'ubwa mbere agiye mu rukundo. Uravyumva ingero carumera. Sasa je nategeza kumujera ko naravyumva ko arufise, nubwo yarafise ingifato yo kutapfa kweretse n'ikintu nakibe ko nivyo navyo twarabipfa. Je namubwira duheje nkamubwira nti je t'aime, akaca ambwira ngo merci, akaca namubwira ntumviriza. Urumva byari birebire urwo n'urugendo rurero. Mugabo yaramfashije cyane, ndamushimira Imana cyane, ndamushimira Imana gose kuko jewe tuvuganye twaraganira ibisanzwe, wiriwe gute ku ishuri, vyagenze gute, biriko bigenda neza, uraronka amanota meza, okay, birinjira naheze ivyo. Kaca namubwira nti namaze kugurura bibiri tiraba ahantu usoma. Urumva twari muri smart twese. Smart ico gihe bari bafise kijya gihumbi ca 24 heures, muracibuka niba twiyagire ya 24 heures. Uri kuravyumva ni kuvuga ngo twaba turi free yo kuganira nk'ijoro ryose. Je rero narabisengera cyane kugira capacity iri odera yiwiwe kugira ngo ndamujere. Mugabo najarije mfise gwinshi, attention, urabingene mwe muyeratangaje nije naba mfise gwinshi kumurusha. Mugabo kubera ndavyumva nkaca mbwira Imana ati mpereza ubushobozi bwo kutagaragaza ikintu numva muri jewe, mbeho nkumenga nta rundimwo. Uyu rero agiye kuza kunganiriza nkumva aratevye, ari gihe yasamara, nkumva nkaca namutwara mu vyanditswe nkamubwira ati soma, akaca mbaza ati none wewe unsigurira isa yose bibiri twivuyemo ku kidengeri twari kuri vivana. Ngaca namubwira nti wewe uri umukozi w'Imana adasanzwe, wewe genda umuntu akomeye utegeze kugira capacité kuzonjera. Kandi navyo vyaramufashije nubwo vyari bigoye kuko yaragirana akambwira nkamumva ko yasinziriye, nkamuhamagara vyuka uri kuranyumva, uravyumva nyine umuntu guma nigisha umwanya wose, nkamutwara mu nyigisho. Aragira ahantu rero n'igihe tubonanye tugashaka kuganira Bibiliya, kandi atari uko mbuza amajambo ko je nari nzi kudraga kera, ariko nashaka kugira ngo turinde ikibitsanye. Mugana aragira ahantu nkamujena akambwira ati ufata nk'umwana ugumunyigisha nk'umubebe, etega ivyo vyanditswe je ndabizi. Ati none nushobora kuganira ibindi bisanzwe, tuganira ibindi umbaza nkamubwira nibiki, ti nta bindi bihari, tutaganiriye ibi nta bindi mfise. Akacambwira tumviriza rero, ti nubundi nta vyaha turimwo je nawe, ti ntuzuzura amamagara nanje sindaguhamagara. Nkamubwira ati bana nimba ari ivyo turabiretse. Nkakubita umunsi wa kabiri w'ikanga nkabaza, kubera yiga kuri universite rero nama nafashe ubuhungu bwose nkabuzingazinga nkavuga ntiyagira n'uwegera. Niyo masengesho yanje nama natikuye bose abandi ndafashe. Twahura na mu telefone agutya nkaza numva umuhungu aratwenza impande yiwe ati uwo ninde. Ariko nyene Imana yadufashije muri iyo myaka 5 tuyicamwe mu ntahi ikomeye, intahi ikomeye. Kandi Imana tuyiboneramo umugisha. Imana yaduhaye umugisha ukomeye tutari twiteze kubera kubaha Imana. Je Imana yankoreye mariage mu busa zero, nta famille, nta kintu na kimwe. Imana yonyene irabikora. Dukora ubukwe bw'igitangaza bwarimwe abantu hafi 200,000. Twakoresheje budget double yayo twari twagize hafi miliyoni 16 kuko budget yari ya 8 million. Haza abantu double bisaba ko tusiraho yindi budget yindi ya 8 million. Nayo nyene umuntu umwe arayatangaho nyene kugira abantu baronka ico banwa.
muravyumva kubera kubaha Imana muriko muravyumva ntushobora kumva umunezero twari dufise kuri uwo munsi w'urubanza je nawe kubera twari tuzi kandi twari twasezerana Imana turavuga ngo ijoro rya mbere ni ry'Uhoraho turara turasenga tuzobonana ku wa mbere baje no kudutwikurura umunsi wa dimanche tutazinanye je nawe ku wa mbere niho twagiye kugenda mu rukundo mugabo ijoro rya mbere rya samedi twiriwe twaraye turasenga arasinzira wenda arakoje kuko je nari bulldozer maze nguma se shima ko nabwiye Imana ko nzoyihika imaze urumva rero ibi byose tubivuze kugira ngo muvyumve yuko kubaha Imana bihesha icubahiro ibahereza ibintu biri mu bugombe bw'Imana aha najayo babwira ingene vyagenze pastor ntivyari vyoroshe ariko Imana yarabikoze nico gituma dutekaniwe turiko turakora umurimo neza ni vya bindi nyene bigarutse kuri iyo stabilité twababwiye na discipline kugira ngo Imana izobatera iteka murakoze cyane